kimwe rero ufise ubwenge genda ku musigiti basi nta n'ikintu na kimwe ntuzutinye ugiye ku musigiti ubukize ntagi umuntu azoguhenda ugeze ku musigiti wicareho bibaye ngombwa nta ngorane rimwe kandi bazogutabariza uzokira kuko Imana igendana naho wasengera byo kuvuga ngo witabarize ngo ufate inzira ugende nakubwiye baranaguterura bakaguterera mu modoka ko babibire ku madiri barakurana amafyigo barakurana amenyo bivana n'ikintu baba bafise bashatse muri uwo mwanya barakurana amaraso turetse no kugutera amagwara y'urumva ko ni ngombwa urumva urinza yumvira kugira nabi akukubagura uko ashaka ino haragoye ntuzufate impinga ngo ndagenda ngo ntangora ngo hariko haca imodokari naho bukuniga ku nzira atari umuntu w'ikigongo cyangwa umuntu w'umutegetsi arenganye ntibahagarara icero muze muracyumba mu gikorereko ugize ikibazo urarondera ahantu hari umusigiti wicarireho unate ubonye ari hafi yaho nyoko buja na sho buja baca bakwepe kuko ino hari umusigiti myinshi nta minota 30 ugenda utabonye umusigiti nta minota 15 mu gisagara ugenda utabonye umusigiti urabacangacanga ukaracura abahantu ubona ko hategereye hamwe basengera ukagenda kundi musigiti nuko kimeze ibindi bintu byo kurya ubonye indya zihari wavyutse ugakora icyambere cyo cyubanza guhera gufata umukate fata icyayi teka amazi banza kwiga guteka amazi kugura zijya mbabura za bukavyiga kaba makini na nyoko buja agateka ubona ukabona ingene bugurura mbo gaze muramaze kumenya bavyugura ndaze noneho muva mu rundi babigishije nuko bamwe kubitegera bigoye biragoye ariko umaze kubibona cenke iziya teremusi zishusha amazi urashusha amazi kana kuvuga ngo nza kurya ngo ari uko avyutse amaze kuvyuka n'umuntu ashaka ko haraba afise uburoho ashaka yuko ajya wo muri kumwe menga nabantu Imana yovuze ati ni wapfa uzugenda ujanye njya yogiye azigemuye no mu kuzimu kandi njya baba bazifise vraiment baba bazifise gusaba abantu ingabire zabo nizo gukundinda numwe kwijana usanga atikunda je mpandabira akaruro ahantu ntuye nuko gusa je ntakunda ibintu vy'indya ndamwereka kumenga ni ibintu by'ibisanzwe kuko umunsi umwe nzomusiga uko ntimuzamana wowe timba kuko icyakuzanye bukizi uko agukubagura kose kimwe gusa ntagukoresha amafuti ntagukoreshe amafuti kindi ukagera ahantu inzu ziratandukanye hari inzu zisanga zirimo abasambanye rega ntimugire ngo i Burundi wacu gusa niho harabagizi ba nabi satani yatembereye isi yose no munsi ikoresha abantu kwishaka iyo ngeso ntuzivumiriye ntuze uyivumiriye menya ko bibajijwe n'umuntu umwe bose ari iyo ngeso rero ufise ubwenge beye imyozi batuke ubikureko bibaye ngombye babibandanije ja itora utuzigo twawe utogwe n'igipolisi babwire ati bakubajije ati ukubera ko bahavuye ntubabikira ibanga ko bantabanga bafise ngo urababikiye vuga ikigukuyeho kandi ukivugisha amenya ntaca kugira ahubwo ubukize urumva bahuye ati nusura toya nibaza n'uwundi kuko n'abagenda mu office vy'amamega birabashikira ndibuka ahantu havuye abakozi batatu hagenda n'uwa kane uwa gatanu bamaye imitasi basha nta nundi mukozi baseye kumuha vraiment nta nundi baseye kumuha kubera iki babonye kari iyo ngesa afise kandi yarafise umugore yari yavyaye mugaca ashaka agomba korana n'abakozi nimba rero hari umwe yamwemereye aheje kontra yo aragenda kibaza ko nuje acemera kwa kundi mama yanguda baramumije baragwanya cyandikira office ikibizana igipolisi cyo camukuye ngaho bagenda baratera mu gasho bugino ikintu ca mbere cyo kubaha n'ubusambanye ntubone abarundi kazi bacu bagera ino bamwe bakigira ibirara bakigira ntukumenga kujya n'ukundusuzuguza twega bene gihugu b'u Burundi si vyiza bacebaza kumenga twese abanyafrika twazanywe n'iyo ngeso kandi yodiyo abashaka bayumve ndazi ko ababikora batanyumva neza bamenye ko ivyo bariko barakorera mu mahanga imbere y'Imana bazobibazwa kandi kunu gutukisha abo baje bazananye twebwe turi ngaha n'utabazi icakora ni nkibuzamo ngo bari mwibarabara ngo bari muri ibe si bose haruzi camuzanye nubwo biruko ko ivyo twigisha ku marizo sosiye benshi baramaze kubitahura harimo babijana makiyankira kiretse bamugubiranije ko abagore b'abadarana bo n'abantu b'ingorane
hariho abagurisha abakobwa, ivyo ntitwavyanse, barimwo kandi iyo ngeso abayifise boshaka boyiheba kuko isi ntisakaye. Uno munsi ukoresha umuntu icyaha nawe ejo bakakigukora kandi kakubabaza. Je ndibuka umumama twazananye bagombye gukina amakanaki nk'uko nyene ariyankira, amaze kwiyankira rero aca murira misiyo yo kumufatisha yamurungitse ku kazi, yatashe atana kimwe ajanye n'ukuri kandi yaramufitiye n'amafaranga. None ubu buzima ntibubandanye muga atacaha akoze. Niyo mpamvu rero uyu muntu agiye gukoresha icyaha, hunga icyaha kuva na kera Imana yamye icanga kandi Imana iranka umuntu ashigikira amafuti. Muze muramenya aho muri, mumenye ko twaje kuruhama, mumenye ko twaje kurondera. Je novuga ati turi muri Israeli ya kabiri. Ni nk'aya amatelefone si vyiza kuyikoresha mu mwanya w'akazi, gumiza aho urara ubona ata kibazo mugabo ufise. Bishobotse uzoza urayinyegeza ko barafise ibintu by'amakode bashira amatelefone yanyu, mudashobora kubona ivyo arivyo byose, wowe ukabona telefone yiyugara utazi ingene yiyugaye. Nuko rero bimeze, musenge cyane kuko hasi iwacu Imana iratubona, izotuzigama kandi tuzotaha. Ntawaje kugwino, ubugwino nawe n'ivyo Imana izoba yaranditse tuzogenda uko nyene, kuko n'abagiye mu rugendo barongowe na Mose harimwo abaheze muri Egiputa, abandi barataha kandi mwarabibonye ko bamwe bagarukiye kuri uruzi ngo hari haryoshe tugiye dusubiyeyo twirira ikirori, mugabo ntibagarutse, babaye umunyu w'inkingi y'intuze, babaye nka mukaroti. Rero namwe mushatse muhinduke bene data, urugendo turimo si gwiza n'ukuri, muhanurwa mwumva. Hari uwo babwira ati tugende imaka, ukazavuga ngo je sinje imaka, genda nta na kimwe n'ukuri. Kimwe gusa ijya migenzo yabo bakora ntuzuyikore. Hari ukuntu bogosha umushatsi bahegiye kuzunguruka bijya ibintu byabo, muzoyibona abo bamaze kujyayo canke abakeneye kujanwa, mbo bagogesheje umushatsi bakakubwira ngo zana ntuzubahe, bavuga ati je ndawitera nje menye yo ndawuta. Mugabo kenshi bakunda kugira nk'abo bagiyeyo basanze ari abamizirima. Ndazi ko mukunda kugira abana jua, ntimuze muvuge ngo murabizi kuko imico y'abantu irasumbana. Tugendayo turi benshi tukamenya ingene twitwara. Naje ntavyo narinzi, nayibonye ngezeyo natangajwe no kumva ngo zana uwo mushatsi, nabwiye toya sindaba. Baragenda ku kiyaga, ivyo bahamuye nibo babizi, je nditahira. Wanashaka iyo nzu nije nabaye wa mbere kuyinjira. Kimwe utanguza ijambo rya Yesu Kristo wenyene kuko ni wagaba kaganza isi. Nta wundi muntu amurengeye mwisi, ibyo baba bakora byose bigendana n'iryo jambo. Mbo ubonye bagushize imbere ngo ugende ntuzutinye, kubera turarinzwe n'ukuri. Turarinzwe nta kimwe bazobagira, kandi uturinze ntabwo ari uw'inyama n'amaraso nk'uko twebwe tumeze. Oya, aturinda mu buryo bw'impemu. Icyo tubako cyose waba yakibonye arakizibira, afise uburyo akizibira, ko twe ntitwishoboza tudashobojwe. Mbo je ndibuka neza ko navyuka sizeri muri iyo nzu ya Madina ya mbere, nkasubira kuryama mu masaha ya 3 kubera telefone. Urazi ko hari ikindi kintu, hari igihe nisanga harageze n'igitiro rihera, noneho nta makuru mufise. Iyo ugorewe ahantu uratebuka amenyera amagorwa, nubwo amagorwa atamenyerwa, ariko igihe kigeze ukibuka ko uzotaha iwanyu utazoguma utari nyagano. Nuko bimeze, tuzotaha. Kimwe mu ingene muza muritwara, mugeze nababwiye umushatsi bakubwiye ngo gosha, mugabo ntibabitegeka umuntu atari wiwabo. Oya, kandi kenshi nta muntu atari wiwabo udahuye n'umuntu muri aba bantu agize yirata agomba kujya kwereka abantu ko afise umukozi, mudasangiye idini ntakunda kujana. Buriya nanje kugira ngende hari impamvu nemeye ndagenda, nkahenda babwira. Hari byinshi nayo ngiye kwirabira kandi Imana imbabarire, kuko aho ndi naho baragenda ntibigera bantwara, kuko barabonye ko hari ikintu kumbura uriya atandonse ko nabona nyene badashobora kundonka. Ko burya nababwiye ko amaraso y'uwo mugabo dusenga atari Dagoni, kandi nta nubwo ari Bayali. Umugabo dukorera arazimvye kandi ahesha umuntu agaciro ahatoka ronka. Ico rero muzize muragenda hari hose mugeze musenga mutanguza amaraso y'Imana imbere, kuko umwambaro wanyu n'amaraso ya Yesu Kristo yonyene ni yababera umwambaro. Aho muri mu ruhanga mukabona ko abashirako igitinyiro, uko biri kose
ntabwo bakubwira ngo zana tukumwe ku nguvu oya, wabikoze naho ifundika ku gahuzu uzomenya iyo uza guta mu gahinga mugezeyo. Hama bukeye munye batetse mwavuyeyo muraye nko muri hoteli ahantu, zijyanja bakakubwira ngo jya ufise ubwenge ntuzuzirye, barafise ibintu bahamura kuri wowe umukozi mamwe babenze bakujyana bafise ibintu bagiye guhamura. Nuko rero bimeze ndabibiri banga mutaramenya, kandi azi benshi barakunda kubatwara ivyo babakora ntavyo muzi. Ariyo mpamvu mugeze mu Burundi bamwe muzabona bacika nk'abasazi, bamwe ugasanga babakoreye iki ibintu batazi, ibintu nk'ivyo. Mugabo ujya babeshye ngo baramuhenesheje, yarababeshye cyane. Abarabona abantu ba mbere bisonera burya, n'abantu ba mbere kandi bafise indero. Numve bagira ivyo bintu byose ntabwo bari kinyume n'Imana, ntabwo byemerewe mu mategeko y'Imana. Ni hamwe akubwira ati ni nk'ibyo iwacu mu Burundi hari abasenga mwiza w'isi n'abasenga Imana, nino nuko rero niko bimeze. Ya mudada yarababeshye numva birambabaje kuko narahigereye neza. Hari maka ya mbere basengeramo bakura izambi, bavyita ngo gutuba izambi, bagaca bagenda baguze bijya bihuzu byabo vyera bakagenda bavyambaye, ibirato bari bajanye bakabikura bakambara bishasha. N'abantu bakunda ibintu vyiza, abamama bakambara yandi ma makeup mashasha baguriye hajye nyene silivupre ajya bari bafise bakabika mu masashi, ibirato bagakura bakambara bishasha. Niko biri. Bijya bintu muntu yavuze ngo baramuheneshije n'ukuri, niyashaka iyode niyayumva izo mubabaza ndondera. Yarababesheye abavyeyi n'abantu ba mbere bisoneye, kandi n'ahantu heranda vraiment, kuko se ahantu hagendera umuntu umwe ntumve babikora, bafise impamvu bariko barabikoramwo. Sore wese apfa kumenya ivyo bariko barakora. Mwese asenga isengesho ryiwe, kandi suka ngo bose n'abatubaha Imana ya harimwo abubaha Imana. Cyo muze murakimenya, ihagira uriko urabwivuga umuntu ikintu atagukoreye imbere y'Imana n'icaha. Barababeshye pe, biyavuga ngo batera amabuye bagira bazi igipolisi kiba kihacungereye honyene. Amakuru mufise bakubwiye inzahabu ya mbere iri ahantu bita Maka. Inzahabu aho yatanguriye iri ahantu Maka, Saudiya nzima ahantu hambere hasumba na Riyade incuro 1000, kandi umva ngo n'umugwa mukuru. Ntantu nabonye heza nk'Imaka. Niyo mpamvu rero ndababwiye ikintu cyose utarakigeramo ntihage umuntu azoza araguhenda ngo ucuja nago ko singenda ngo bambwiye ukuntu kugenda. Umuntu arinzwe n'Imana ntarinzwe n'umuntu. Sawa muheza gigo. Ikindi kintu nagoma mpanura abakozi, izi mpararo mwiharaje muvuye n'umukoresha gusa gatoyi, ikindi ugaca ubona usohoka ngo urirutse uja mu ibarabara, si vyiza. Saudiya irimwe imico irenga 10. Saudiya irimwe imico y'abantu bavidura umuntu amaraso. Nk'abanyafrika barazi ko benshi bakomeye, ndabigutera inkuru rero. Abantu mbere banatinya burya n'abakenya. Abanyafrika benshi barazi ko ata bintu vy'imigera bazi no bagwaye. Barakuvidura amaraso. Kigira kabiri, barakurana amafyigo. Ico mukino mucyumve, hariho groupe zikurana amafyigo, kandi bakagusanga ahantu bakakubwira urafise akazi. Ati ngo ndakujane ndakwereka akazi. Azokubwira ati nti shuguri walala. Ucumugira ati yego nshaka akazi, kandi arakujana kabisa. Akazi urakamukorera kugira ngo akuryosha amasaha baritera. Ku mugoroba bica gukorera, barafise ishinge batera, wisanga uryamye agusigazamwo udupepu dukeya tuzogushikana kwibarabara, bakagutora uri kiruruma. Wisanga kipasuma utazi wayigushizeko, kandi ubufuye kuko urumva ko atabuzima bwawe uba wakunze muri uwo mwanya urinze ugenda. Byiza ugangana umubwira ati ntwara kuri ofisi. Aho ndiko ndabaha karo muri bashasha. Atakujanye ukabona ari ahantu haguma harengana imodoka, nta minota 20 ihera igipolisi kitagushikiriye. Bo kwanka byo kwemera, ubonye igipolisi kikusubijeyo, mbo icyo ukora wewe bakiriko baradodora bikunze, urugurura umuryango ukaba batoroki bavuga ati Jesse nsindavyemera singuma ngaha. Urigira umusazi kuko ugumyeho n'ubundi wahasohotse ubufuye.
ico kintu muze murakimenya ahubwo n'Imana mufise nuko bamaze kubakangira. Aba n'abantu mu buzima batagira ikinya, aho ugenda kwica aba yahejeje kukwica. None basiba gutubwa amazibara ngaho, amazibara yo murayazi ni kisi zisashe zirabura bashiramwo umwavu, basiba kubatora mu masashi. Uri ahantu cyane cyane iyo ngeso bayifise ahantu bita muri Madina Munoware, uriko uragenda inzira ija i Maka, bakongera bakagira iyo ngeso muri Haira Madina, iyo ngeso barayifise. Hakongera kandi hakaba iyindi ngeso ahantu bita muri ugomba ushikire muri Riyade, ndanahibagiye ahantu umenga ni mu Kigobe, ahantu amazu yaho n'amagorofa gusa, nta nzu ngufinya zihari, nta nzu y'utwumba dutonya tuhari, ni ibintu vy'ibigorofa gorofa nko muri Riyade. Uriko urava muri Madina niho ugomba ushike muri Riyade niho utangira muri Kasimbi. Urumva muri Kasimbi iyo ngeso barayifise yo gufata abakozi nabi naho nyene, gusuguma abakozi bakabata hanze, n'ahantu hari amagorofa gusa udashobora kubona ikintu na kimwe.